amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bicangaha kuri imbonesha kure yanyu ya BTV. Nimwe myiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abadandaza b'inyama bavuga yuko bakora bahomba kuko ibiciro bitigeze bigabanuka ku macuniro, bagasaba leta yuko yogabanura ibiciro ku macuniro. Nayo ibarabara rya 15 muri quartier Mirango ya mbere ni yari muri zone ya Kamenge muri commune Nahangwa mu gisagara ca Bujumbura iriko rirasubirwamo. Abanyagihugu bako gace bagashima kubona iryo barabara ririko rirakogwa. Turafise n'amakuru y'inkino amwe n'amakuru y'imico n'akaranga. Gumana natwe mu kanya ido nido ry'amakuru tabateguriye. Nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze kugira mukurikirane idonido ry'amakuru twabateguriye. Abadandaza b'inyama bavuga yuko bakora bahomba kuko ibiciro ku macuniro bitigeze bigabanuka, bagasaba leta yuko yogabanura ibiciro uhereye ku macuniro. Ni nkuru ya mugezi wacu Elvis Munyaneza. Abadandaza b'inyama bamenyesha ko bakorera mu ruhombo kubw'igiciro cyo kugurisha inyama cagabanijwe ku masoko. Bamwe mu badandaza bayaze n'imbonesha kure BTV bamenyesha ko bamwe bahitamwo kwivuganira n'umuguzi igiciro. Turafise ingorane kubera iyi nka n'inke mu Burundi. Inka n'inke tukoresha inka ngaha zo ngaha iwacu gusa, kandi twego nituzizana ruguru. Twe turi nk'abakozi, turafise bagya rero baduga ruguru kugura inka. Ayizanye ruguru akayishikana ku macuniro, ntushobora kumubwira ngo uyime kuri ayo ushaka wewe. Yakubwira ati uteme kugura ibihumbi 10 par kilo, ntacyo tuvuga. Sasa rero igihe leta yatanze itegeko yo kuvuga ko inyama tugurisha ibihumbi 10, twega turavyakiriye neza, mugabo twace tuza kuronka ingorane kubajya turangurira ko ku macuniro kuko bo baranse kugabanya. Urumva turangura ibihumbi 10 par kilo. Inga ibifisi binono, ibifisi jare bakuramo ubutumbutumbu gusa, bagakura ku mutwe, bagakura ku rushato n'ibinono. Mukiriya arashaka kuza akakubwira je nshaka umusoso usukuye neza, sishaka ibicafu, sishaka ibinure, bikagusaba ko umusigurira umusoso neza, bakura ko ibi byose. Mugabo rero uje kubipima ugasanga mukiriya atoye ibiro 5, inyama yari ipimye nka biro 7. Wewe rero yatoye 5 kilo, we yagusigiye 2 kilo, aguze 11,000. Urumva amaze guhomba. Iyi 2 kilo y'ibicafu ni igufa, ninde aguha 20,000. Ngibi nk'aba wewe uje gusuma ushaka disombe cyange vimbwa, wo mpa 20,000 nga nigikunda. Bica bisaba ko jeyo rero tunegose nawe ebana je namusosongura kuko itegeko ryarasohose tugurisha inyama ibihumbi 10. Rero je ngo madagupimira ukunyene ku bihumbi 10, hanyuma wimenye ugende wiyaranye ndabigukurire ibivako nivi wawe ugende ubijana. Umukiriya arashobora kwanga akakubwira ntibishoboka. Je ngomba umusoso usukuye neza, mudahuje aragenda, muhuje naho muravugana ukawukurako ku giciro mavuganye. Mugabo ibeyi tugurisha yayindi nyene ibihumbi 10. Abo badandaza basaba leta ko hogabanurwa n'igiciro cyo ku macuniro kuko bazirangura ku giciro kirekire. Ico dusaba leta ko yo dufasha imbibona ko bakene kwinyama zigabanuka ibeyi. Cyane twavyanse nato turabikeneye, turabishaka kugira turonge abakiriya benshi. N'ujya muntu muto nawe aginyama baduge ku macuniro, babona n'abage abagabo bazana inga ruguru, babaha itegeko. Abantu bo mu isoko barangura ngaha, twego baturangura 10, baturangura 9 na mahera. Kuva uno munsi rero nimukarenza 8,500, nawe irihire transport yo kushikana mu isoko icishika mu 9,000 kugira canga igurishe 10, kuko ishitse ngaha iragabanuka ibiro. Ngiyi irashaka ko yashitse ngaha mu gatondo ifise ngibiro 80 duseme uru ruhande tuvuga.
gushika ku mugoroba ndashobora kuverisha ngasanga ibiro 8 ndabihomvye, ibiro 5 ndabihomvye. Kubera iki? Ndagabanuka amazi, ajya amaraso aravamo, ibiro bikaca bigabanuka. Igiciro c'inyama kikaba cavuye ku bihumbi 14 kija kuri 11 ku musoso, nayo canga iva kuri 12 ija ku bihumbi 10 ku masoko. Haribonekeza amazi acafuye adatemba mu miferege imwe mu gisagara ca Bujumbura. Igikorwa cyo kuzibura imiferege kikaba kirabwa n'ikigo ca Obuha. Remo Prosper Niyonkuru. Imiferege imwe minini yo mu gisagara ca Bujumbura iribonekezamwo amazi acafuye cyane kandi adatemba bivanye n'imicafu irimwo, igizwe n'amacupa ya plastike, amabuye n'ibindi. Aho imbonesha kure yanyu BTV yishikiye ni kwibarabara Avenue de la Jeunesse riri muri quartier Jabe, riduga riva kwibarabara Peuple Murundi aho benshi bita kuri Permanence, rigaca kuri Mutoyi rikabandanya rija muri zone Nyakabiga. Umuferegi waryo wuzuye amazi mabi cyane kandi adatemba. Uwundi muferegi umeze uko ni uri kwibarabara Avenue Bukirasazi muri quartier Asiatique hafi ya kaminuza Sagesse d'Afrique. Amazi mabi adatemba yuzuye imicafu aribonekeza kandi mu muferegi uri hafi cyane y'ibitaro Bumereke. Ahayo mazi yazibiye ibarabara Avenue Inarunyonga rikameramwo ivyatsi ku buryo ubu litagihita. Abanyagisagara ca Bujumbura batashimye kuvugira ku vyuma vya BTV, bavuga ko amazi mabi yibonekeza mu miferegi areka gutemba kubera imicafu yo muri ayo makartier iva mu mazu idatogwa canke igateba gutogwa. Banyeneyo ngo baca bikinga agahumbezi bagata iyo micafu muri iyo miferegi, co kimwe n'abanywa amazi canke imitobe bahejeje bagata amacupa muri iyo miferegi aho kuyata mu bikono vyagenewe imicafu. Naho biruko isuku rigaragara riribonekeza mu miferegi ya zone Nyakabiga. Ivyo bigategwa nuko atamicafu tabwa muri iyo miferegi bivanye nuko imicafu yaba iyibora canke iyitabora itandukanywa kandi igatogwa ku gihe, nkuko vyemezwa na Gervais Ndeho kubwayo arongoye zone Nyakabiga. Imicafu ibora n'itabora yoza iratandukanye. Rero kuva tukironse ubwo butumwa, tukironse iyo ntumbero duhawe n'ubuserukizi bwa komine, twaragerageje gukoresha amanama dusigura ko abene gihugu bogerageza kuza baratandukanya ubwo bucafu. Rero ivyo havuga yuko burya bucafu butabora ubu uca turusha muri aya mapubere dusaye dufise, sinzi ko mwage murayabona hari. Tusaba yuko abene gihugu ivyo ma plastike ibintu byose bitabora babishira muri ya mapubere twashinga. Ayo mapubere nayo igashira hamwe nyene risanzwe kuri imicafu niryo nyene riza gutora ubwo bucafu bukavida je mapubere. Rero turashima ko abene gihugu bamaze gutaha ico kintu, kuko navyo twasanze biri ivyo plastike bi mu bihungabanya ibidukikije, kuko murabona aho muciye mu makanevu henshi hari gihe usanga babitayeyo navyo bikaboneka nabi. Abajejwe isuku mu gisagara ca Bujumbura bavuganye na BTV bakaba batubwiye ko isukugwa ry'imiferegi ari gikorwa ca Obuha, abo nabo tukaba twabakenye. Amakuru yacu yabandanize hariya muri zone ya Kamenge, ni kuri komine ya Ntangwa mu mirango ya mbere, aho ibarabara rya 15 ririko rirakorwa. Abanyagihugu bako gace bagashima ivyo bikorwa biriko birakorwa. Ange Negrita Irakoze. Iri ni barabara rya 15 zone Kamenge, ni muri quartier Mirango, komine Ntahangwa, ni mu gisagara ca Bujumbura. Iryo barabara rikaba ririko rirakorwa, aho twashika tukaba twasanze ibikorwa bigeze kure. Abanyagihugu bakaba bashima ivyo bikorwa kuko iryo barabara ryahora rimeze nabi, nkuko bivugwa n'uyu agendesha ipikipiki. Byakira neza cyane kuko twari tumaze igihe kirekire twararihunze tutari camwe dukebera tugaca kuri 14. Rero ryarimwe amabuye manini umuntu ariciyemwo aca yumva babara nyene n'icuma kikagira ingorane. Leta turayishimira ko yadufashije nyene ikadukorera iryo barabara. Ivyo bikorwa bikaba biriko bikorwa
n'ikigo kijeje kubaka amabarabara ARB. Amashirahamwe Blue Harmony amwe na Karanga Entertainment yarabateguriye isabukuru mpuzamakungu yitiriwe Mukozo Festival. Kuri uyu wa kane niho batanguza icese ibikorwa nyezina y'ivyo bikorwa by'isabukuru mpuzamakungu Umukozo Festival. Ange Negrita irakoze. Iryo higanwa Umukozo Awards ryateguwe na Karanga Entertainment hamwe na Blue Harmony ryateguwe mu ntumbero yo kwerekana agaciro akaranga ku Burundi gafise eka ko hazobaho n'impinduka mu mico n'akaranga ku Burundi nk'uko bivugwa na Jean-Claude Niyuhire ajejwe gutanga amakuru mu mugwi ndangakaranga troupe Amagabo. Bakunzi bakarangana cyane cyane yuko umunsi bo vyibonera gusumba uko twibabwira no munsi anaco gituma tubararise iyo tariki ya 30 kwezi kwa gatandatu 2023 yuko atawusiba ku muntu wese yumva ko yishimiye igihugu cy'u Burundi n'akaranga kacu n'abanyakaranga uwo munsi ko yoba hari kugira ngo ashobore guha amahirwe ku munyakaranga uyica nkuriya yifuza canka kundi kugira ngo duteze imbere ikigo cy'imico n'akaranga. Nayo Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye ishirahamwe Blue Harmony avuga ko iruhande y'agashimwe kazoronswa azoba yatsinze muri iryo higanwa hazobaho n'akabahasha gashimishije. Burundi amaze gukora ibikorwa bitereka igihugu, amaze gusohora indirimbo zishimishije zimwe na benshi kugira ngo tugere ahantu twita Umukozo Awards. Rero azwa n'ibihugu bitandukanye bizoza kwifatanya natwe, turashaka kuvuga igihugu ca Espagne, igihugu ca Inde, bazo barimo ya Djibouti, Senegal, hamwe Brazzaville, Congo Brazzaville hamwe n'u Rwanda. Ari intanga ikomeye k'umunyakaranga kugira ngo atere imbere muri kambe ka muntu yamakora agomba kurona inyurato yishira imbere cyane, bigaragara ko itanguje igikorwa ciza cy'umunyakaranga ategwa itekwa mu byakora agashimirwa n'abakorera mbere agahabwa impundu n'abashigikira. Ico giteramo kikazoba igenekerezo rya 30 ruhenshi umwaka wa 2023, icivugo akaba ari iteka inyungu ku munyakaranga. Tubandaniriza amakuru yacu makuru y'imico n'akaranga aho umuririmbyi w'umurundi Jean Pierre Nimbona benshi batazira Kidumu yashitse mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'imyaka 4 agiye mu giteramo citiriwe Jazz Junction. Ange Negrita irakoze. Wari umunezero mwinshi ku muririmbyi Jean Pierre Nimbona benshi bazi nka Kidumu yerekanye agishika mu gihugu cy'u Rwanda inyuma y'imyaka 4 uwo muririmbyi adahonyoza ikirenge mu gihugu cy'u Rwanda canke ngo ahakorere ibiteramo. Uwo muririmbyi akaba yamenyesheje ko umunezero afise adashobora kubona uko yowusobanura kandi ko atari ikintu gisanzwe kuri we kubona asubiye gukorera ibiteramo i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akabwira n'abakunzi biwe kwitega umuziki w'ikibiriraho live mu rurimi rw'icongereza udasanzwe mu giteramo yatumiwemwo citiriwe Jazz Junction. Akaba yasabye abaririmbyi b'abarundi hamwe n'abaririmbyi b'abanyarwanda gusenyera ku mugozi umwe nk'uko babitanguye. Kidumu Kibido akaba yaheruka gutumirwa i Kigali mu mwaka wa 2019, ariko ico giteramo kikaba carasibijwe kumva zuko ababiteguye atabyangombwa bari basavye inzego zibishinzwe. Mapenzi kwani ni wapi? Mapenzi unatoka wapi? Jameni kibendaro unanyama biti. Mu makuru y'inkino Jules Boris Ingabire aradushikana hariya mu higanwa nani mukari mu nkino za basketball. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 22 Ruhuma uno mwaka niho inkino zo muri nani mukari zatangura, aho umugwi wa Tigers watsinze amanota agera kuri 80 kuri 60 umugwi wa Lezipo urukino rwa mbere rwa nani mukari. Nayo urukino rwari ko ruhuza umugwi wa Dinamo ndetse n'umugwi wa Jimkana
rukaba rwaciye ruhagarikwa kubera imvura inyuma y'amakarta abiri yari yamaze guhera. Kuri uno munsi umugwi wa Remesha ukaba uzokina n'umugwi wa Kern igihe cy'isaha 12. Ni kuri iyo nkuru niho turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi, ariko kuba yafatiye mu nzira tubashikirize ingingo nkuru ziyagize. Abadandaza b'inyama badandaza bahomba kuko igiciro kitigeze kigabanuka ku macuniro, bagasaba leta yuko yogabanura ibiciro hariya ku macuniro. Nayo ibarabara rya 15 muri quartier Mirango ya mbere ni muri zone ya Kamenge muri komine ya Ntango mu gisagara ca Bujumbura iriko irasubirwamo. Abanyagihugu muri ako gace bakaba bashima kubona ibyo barabara ariko irasubirwamo. Ashimire mwese mashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire Raymond Prosper Niyonkuru yashoboye kuyahagarikira, ariko shimire Jean Claude Nduwimana, Nikiciza, Jules Borise Ingabire bashoboye kudufasha bimwe bikomeye mu buhinga bw'ivyuma, ndetse n'abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatororokanya. Imana ibafashe naho gutaha.